Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Amajambo dusangira ari mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igice ca 19 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Ivyakozwe n'intumwa, igice ca 19 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Handitswe ngo, maze Apolo akiri Korinto, Paulo aca mu bihugu vyo haruguru. Ashika muri Efeso asanga abigishwa bamwe. Arababaza ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwisha ati, ntitwari bwanavyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati, none mwabatijwe umubatizo ki? Bati, umubatizo wa Yohana. Paulo ati, Yohana abatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambika kw'ibiganza, mpwemu yera baza ko bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Abo bose bari abagabo nk'12. Ijambo dusangira niri riri ku murongo wa 2. Mbega warahawe igihe wizera? Aba babajijwe ku vya mpwemu yera. Sinzi ico uriko urasengera. Ikibazo niki, mbega igihe wizeye hose warahawe? Igihe wizeye warahawe? Hariho intambuko tuza kubona kandi tuzobana kuyaga muri iyi minsi. Muzogenda muraronka ubutumwa bw'igihe c'impemburo gusumvya uko mwahora muburonka mu minsi myinshi, kandi hamwe mu minota igihe yiyongerako. Aba turabona ko batahawe kuko ntibari bazi, ngo ntitwari bwige tunavyumva ivya mpwemu yera. Reka turabe mu cete ca 2 ca Petero, igice ca mbere. Icete ca 2 ca Petero igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Ndasoma gusa, nta vyinshi nza gusigura, tuzobandana tuvyigako. Petero wa 2 igice ca mbere umurongo wa mbere gushika kwa 11 handitse ngo, Simoni Petero, umugurano wa Yesu Kristo kandi intumwa yiwe, ndabandikiye mwebwe abahawe ukwizera ko akabura rugero kungana n'ukwacu, muguheshejwe n'ukugoroka kwa Yesu Kristo niwe Mana yacu n'umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe, mubiheshwa no kumenya Imana neza na Yesu umwami wacu. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akabura rugero bihambaye cane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kameremere kayo, mumaze gucika muva mw'ibohero ryazanywe mw'isi no kwifuza. Mbere kubw'iyo nyanduruko nyene, nyumviriza rero wizeye utararonka ico Petero aduhanurako ku murongo wa 5. Mbere kuri iyo nyanduruko nyene, ubwanyu mushiruka umwete wose, ukwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza, ingeso nziza muzongereko ubwenge mubwongereko kwirinda, ukwirinda mukongereko kwihangana, ukwihangana mukongereko kubaha Imana, ukubaha Imana mukongereko gukunda bene data, ugukunda bene data mukongereko urukundo. Kuko namba mugira ivyo bikagwira, bituma mutaba abanyabute canke ingumba kuvyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kuko utagira ivyo ari impumyi, abona ibiri hafi gusa, yibagiye umuhagiro w'ivyaha vyiwe vya kera. Nico gituma bene data mukwiye kurushiza kugira umwete wo gukomeza ihamagarwa ryanyu bo no gutoranwa. Nimwakora ivyo ntimuzotsitara na gatoya, kuko nivyaba bityo muzohabwa rwose kwinjira mu bwami budashira bwa Yesu Kristo niwe mwami n'umukiza wacu. Tuzoyaga kuri amajambo ajanye no kumenya, ajanye no kongera kubwenge ku kwizera kwawe.
ukwizera kwawe gukure, ukwizera kwawe gutera imbere, maze uhabwe ibyo wizereye, uhabwe ibyo wasezeranywe, umenye Imana kandi usangire nayo akameremere nk'uko ijambo ry'Imana bitwemerera. Uragahezagirwa, wowe waduteze yombi. Imana ikugirire neza.